nimutahe Uburundi ni nyabagendwa. Ariko buri gihe abantu baba bagomba gutaha, hama hariho umwana w'umukobwa sinzi uwamutumye, sinzi uwamuhaye ubwo burenganzira, buri gihe uza wumva ngo uzoze gukorerako, ngo wihende utahe, ngo tuzoba tukurindiriye. Akarorero novuga aco natumiye uyu Queen amafaranga ntayabuze. Uyu Queen abayeho ubuzima bwiza, nubwo rimwe na rimwe ducokozanya, bari byo gucokozanya, me Queen abayeho ubuzima bwiza, aba mu gihugu ca Amerika. Queen yateguye kugenda kugira urubanza. Au départ yari kugenda urubanza rukaba bikagenda neza. Ibiriko ndavuga sibanga. Genius ari mu bamukoreye invitation vya Save the Day, turayibona ko Genius yafise ubuhanga mu vya computer, amukorera ico kintu. Queen agomba gutaha, nguyo Renate from nowhere, ngo uze buhende utahe, ngo watuse president. Eske abantu twe twaratuse president? Queen yarasabye nyereka preuve, nyereka bevice, nyereka proof aho jewe natuse president. None yaraherekanye. Mugabo rero kubera ko ujya mukobwa akurikirwa n'abantu benshi, muri abo bamukurikira harimo abantu bashobora kumva ibintu bakavuga ati uyu muntu arabeshe. Queen rero byarangiye atagiye kugira urubanza nko yabiteguye. Gusa umugambi w'Imana ntawuhagarika. Urubanza rwarabaye, jewe ubwanje rabimbwiye natuse president. Kuri live turi kumwe jewe nawe na Khaisa, kuri live yabwiye Khaisa ngo Khaisa ngo uribagiye umugambi ngo turimwo, which mean barafisa kagwi n'umugambi ngo barimo. Abo ni bande no ko mubazi? None ko mugomba ko dutaha, katani cyo twiyagiriza, katakibi twakoreye igihugu, ko dufise ibikorwa dushobora kwerekana vyerekana ko dukunda igihugu. Umwana w'umukobwa karashize ingani yihaniza abantu bose gutaha. Eske igihugu bizogenda gute? Ndabivuze, igihugu bizogenda gute? Bari gutaha ngo bubaka igihugu, bagura amaparsera. Ino munsi aba diaspora bariko baragura amaparsera ya 50,000 euros, 50,000 dollars, bariko bigura mu Rwanda kubera umwana w'umukobwa yababwiye ngo mwihende mutahe, tuzobakorerako. Umani magambo tuzobica. None ubwo si uruhombo? None igihugu izokubakwa na bande? None si twebwe? Aguma tubeshyira ngo twarisha abantu tutaravuka. Bamwe muri twebwe benshi bavutse muri 2000. La fois passée jewe yanyagirije ibintu abivuga kuri iyo live irahari. Yarakozwe live na Khaisa ndayijoininga, nawe araduga aca aravuga ngo jewe ngo narisha abantu muri 1993. 1993 nari mfise imyaka nimba ari myinshi, yari imyaka 7. Nabo bantu nabishe he? Umwana w'imyaka 7 yabishe he? Mugabo rero ndabizi yuko inshuti zanje nizovyemera. Mugabo abantu b'inkozi z'ikibi batanzi bagaca bavyumva bamufollowinga bakavyemera, nkaca ntaha bagaca bangirira nabi. Eske John zobanziziki nzoprefera kudataha? Nta kibazo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo azohonyeza ikirenge hose ng'Imana izohaduha. Nshobora no kubaka muri Zimbabwe, muri Zambia, ko ndafise amahoro nk'uko abarundi benshi bariko barubaka mu Rwanda, kuko uyu mwana w'umukobwa yabaterorije. Abantu basigagira ama mariage live. Akarore nguyu Queen Chimamanda, ndakwibutsa yuko wigeze kumuvugira Queen, sinzi ko ari bwamenyane nawe, ariko ikiganiro wacumvise.
Queen yagomba kugenda ku rubanza muravuga ati amaraso y'umwana w'umukobwa Queen aze bakurikirane nimwamugirira nabi. Queen n'ubwoba n'akantu birangira atatashe ku rubanza rw'iwiwe. Urumva ububabare bw'ico kintu. Ibi bintu bizokomeza kugeza ryari? Jewe ubuheruka umugenzi wacu Ozi Irakoze yagiriwe video ariko aratukwa ngo bamuhora amajambo yavuze, afise inzigo y'akazikira tutazi ikivako, agirira abantu bose bariko bariteza imbere, akajaja ngaho onye agatangura kumuvuga nabi, akamuvuga ko amajambo ashobora kumwicisha. Kubwanje uwo muntu mba mbona yuko ari umuntu wo kwiyamiriza pe, kuko nta muntu yo kwifuriza ubundi muntu nabi ngo abantu bace baja ngaho onye ngo bagume bahoze. Amahoro cyane bantu b'Imana. Imana ibane namwe, turabakunda gose cyane. Hari ibintu ngoma mvuge kandi rimwe ngira ngo ndaze guheba ndenzeho n'urugero kugira ngo bino bintu mbanze mbivuge. Hino yuko nja kure gato ngomba hino yuko kino kintu ndakibaza bamwe mu Barundi. Reka manze ndakibaze abumva ururimi rw'ikirundi. Nimbara abanyekongo abaganda canke abanyarwanda mbabaze, muryoherwa n'umuntu akora ibintu bizima canke muryoherwa n'umuntu akora ibintu bitari bizima? Ico kibazo se ngamba ko muri Rwanda cyandika mu gitekerezo. Mugomba abantu bakora ibintu bizima canke mugomba abantu bakora ibintu byapfuye? Ivyo mu bitekerezeho hanyuma mu bitubwira. Mugomba umuntu akora ibintu bibamaramaza canke mushaka umuntu akora ibintu vya bindi abantu biyumvamo bituma babakunda? Nivyo mugomba yuko abantu bakora. Ndabaza, mugomba abantu muri mwebwe batuma igihugu gisuzugurika, bagatuma igihugu kigawa, canke mugomba abantu batuma igihugu gikundwa, gifatwa neza, cubahwa? Nivyo mugomba. Igisubizo abazi ko bavise akanya muze kukisubizaho muzoba mukoze. Tugaruke natwe iwacu Burundi. Mugomba abantu babatesha indero canke mugomba abantu batuma abantu babuba? Mugomba abantu batuma igihugu gikundwa canke mugomba abantu batuma abantu banka igihugu cy'u Burundi? Mugomba abantu berekana ko igihugu cy'u Burundi kiri n'indero canke mugomba abantu bakura gahuzu igihugu cy'u Burundi? N'ivyahe byose muri ivyo mushaka. Now reka nje mu Barundi. Waya mu Barundi dukunda abantu badutesha indero? Waya dukunda abantu batiyubaha? Waya dukunda abantu atandero? Waya dukunda abantu batwambura isura nziza ku gihugu? Waya dukunda abantu bakora ibintu bifudisa? Waya dukunda abantu batuma dusa nk'abantu b'umwanda? Ibi ndaza kubibabwira impamvu n'igituma. Ariko gatoya hano hariho amajambo ngomba kubanza shiremwo amajambo abiri. Ijambo rya mbere ryo twareko turaganira n'umunyarwanda araho. Umunyarwanda araharambwira ati Moses, hano impamvu ubona kenshi na kenshi abanyaburayi bumva kino gihugu cy'u Rwanda, ati ngaha hari amategeko agoye cyane ngaha. Ati bagufashe watanze ruswa cyangwa wariye ruswa ubupfuye hano mu Rwanda. Ati ikindi nacyo kigira kabiri, buri munyarwanda ariyumvamwo ko iyo akoze ikintu gisuzuguza u Rwanda no ku ruhande mpuzamahanga canke mu bubanyi mpuzamahanga, bari abantu bace babona isura mbi kubera wa munyarwanda umwe aba yakoze service mbi. Ati rero buri munyarwanda wese agerageza kwiyumvamo gukora ikintu cyiza gihesha isura nziza ku munyarwanda no ku banyamahanga kugira ngo babantu biyumvemwo u Rwanda neza. Ndavuga nti ivyo bintu bwa bundi ni bizima bitandukanye n'ivyo wacu. Ikigira kabiri naco, mwumvise ko hano bavuga bati beshi mu Barundi ubu basiga bagenda kwiyubakira mu Rwanda, kwishingira ama business mu Rwanda, kwiyubakira y'amazu mu Rwanda, kwikorera ibikorwa remezo mu Rwanda, n'abaganga benshi basigaye bivira ngaho mu Burundi bakigira hehe mu Rwanda. Rindira bamwe muri zambonera kure bace bavuga ngo nibagende ngo jayo none ngo ndababujije. Ubwo ari bwa bugoryi
ubugoryi bwanyu bumwe bumwe ndabumenyereye kubera ko ubugoryi bwanyu si ubwenge butekereza kubona ikintu uhombye ku gihugu. Ubugoryi bwanyu ni abo tutabyumva kumwe bose nibagende je birandaba. Abo tutabyumva kumwe bose ivyo birabasha jewe ntaco jewe nta na kimwe jewe ndimenya jewe ntaco ivyo bindi je ntumbaza ivyo nibagende bose bomoke nibagende. Iyo niyo ngwara iri muri bamwe mu Barundi no bamwe mu mbonerakure. Ntabwo ari mbonerakure zose ariko bamwe batakujye mu mutwe kandi nibo beshi. Niyo mpamvu Burundi buhomba kubera ko ugiye gukorera ikintu ngaho mu Rwanda keshi kiba gikingiwe, ico kintu kiba cyanditswe, umutekano wacu ubu hari muga mu Burundi ntibihaba. Ubu rero ikindi congeyemwo kirenze arico nagomba guhagarara ko cyane. Jewe ntumbaze muri CNDD-FDD muri ngaho, abari muri CNDD-FDD muri ngaho, abari mu gihugu muri ngaho, inzego zijejwe umutekano ziri ngaho, perezida ari ngaho, madamu wiwe ari ngaho, abajejwe gukurikirana ibintu by'igihugu bari ngaho. Mugaba hari ikintu kimeje ngomba kubabaza, kano gakobora ngaha mubona mu burori narakaja ko cyane, ahubwo ceribuka kino kintu. Why abasazi bose bakigwa muri CNDD-FDD? Why ibipfayongo byose byakigwa muri CNDD-FDD? Why abapfuye mu mutwe bose bakigwa muri CNDD-FDD? Why abantu mwimogi bose bakigwa muri CNDD-FDD? Why indaya zose zakigwa muri CNDD-FDD? Iyo bageze muri CNDD-FDD nta nubwo bahinduka, bakomeza ya mico yabo mibi, ahubwo ikarushwaho kuba mibi. Namwe mwamara kwakira ivyo bigoryi mukaguma mubifata nka arantu bikomeye mu mutwe kandi mwe uriko bibambura agashambara. Akagakobera mubona ngaho kano gakecuru ngo na Kanerinati bibaye inshuro nyinshi, imbuga zako murazikurikira, ivyemezo birahari, abo kapfungishije murabazi, bano turiko turababwira hano kabateye ubwoba n'ivyemezo birahari. Why ngo kagoma amafaranga? Iyo utagahaye amafaranga, iyo utagashigikiye, iyo utakemeye, iyo kakubonanye ibintu bizima uvuye mu mahanga gatangura kukwigenza ko ngo watuse perezida, ngo ugwaye igihugu, gusuzugura igihugu, nta n'ivyemezo gafise. Nta muntu ashobora kugushinza ibintu kiretse ubutabera bw'igihugu. Ubutabera bw'u Burundi buri hehe? Why ubutabera bw'u Burundi bwasubiriye n'injiji n'abakecuru nk'aba n'ubupfayongo nk'ubu butuma isura y'igihugu icika mbi kubera ubupfayongo nk'ubu? Ngo ari gukunda igihugu. Gukunda igihugu nabwo ari kuvuga nabi, gukunda igihugu nabwo ari gukoresha amajambo mabi, gukunda igihugu nabwo ari gukoresha iterabwoba, gukunda igihugu si bya bindi uvuga bituma abantu banga kuza ngo bisanzure mu gihugu. Uyu imbwakazi ifise amategeko angana gute mu gihugu aho yamatera ubwoba yitwaza ngo azinanye nabo kwa perezida, ngo nabo mu mugambwe wa ba perezida. Uwo mu perezida yokwemera yuko uyu muntu yosuzuguza uwo muryango wiwe nuwa hehe? Akavavuga nk'akagakecunga gatigera kiyubaha ngo kaba mu miryango y'aba madamu wo kwa perezida, mukemera koko nimba mukazi kakaza kabakura kurushambara. Buri mwana wose ngo weruza ngaha tuzogukorerako amavideo turi nayo, ivyemezo turi nabyo. Ugombye kuza mu Burundi ngo we ngo ntuzoza, bagatangura kumutera ubwoba none ko mugomba ko dukora iterambere mu gihugu. Hanyuma izi mbwakazi zikaba ziriko zica ku ruhande zivuga ngo nuza tuzogukorerako, tuzokwereka. Abarundi bagatina kuza mu Burundi kubera ibiturire, murabizi byararaye ibiturire. Nta nubwo waza kuvuga ngo nyawe ngo nta kibazo, turabizi benshi baza bakaburirwa irengero ari kubera izi mbwakazi ngaha. Turabizi abanyamakuru ryari bahabeshewe bagapfungwa imyaka ingahe baciriwe 10 mu nyuma bakagirwa bera, mugabo batavyaha babasanganye kubera izi mbwakazi ngaha. Hari abarundi kazi bagomba kuva mu mahanga ngo baze mu Burundi, abarundi bagomba kuva mu mahanga ngo baze mu Burundi, mugabo iyo batemeranije ngo bafashe kano gakecuru gutukana gatangura kubagiriza ngo bishe bande. Umwana yarakiriye mutone mu gihe cy'intambara ngo barishe. Muzi yuko abantu bavuye mu mahanga bakaza mu Burundi batazana amadevize, bazana amafaranga, ivyo si nyungu ku gihugu. Bano karo kavagundu gatuka bakora amaporoje menshi mu Burundi, bamwe bafashe n'amashuri menshi mu Burundi, bafashe abanyeshuri benshi mu Burundi. Jewe ndabazi, mugonze n'ivyemezo no bizana.
umuntu amariye umumaro munini ya mu Burundi kandi ukavagundi ukaratanga n'amadolari ijana mu Burundi akaga kecuru ngaha kari kuyambika mu bintu by'umugambwe gusa kabacafuza namwe mukemera waye leta nihaguruke abagize CNDD-FDD bahaguruke izi mbwakazi ziza zibacafuza ziza zituma abarundi banga kuza mu Burundi batinya bajugumira babirukeko mu mugambwe mutoza imbere izi mbwakazi mu mugambwe mutoza imbere abantu batindero ikindi naco tuvuye muri bino ndabizi kazosubiza ngo uri n'igitwengwe gasubiza ubuntu bw'uburofa ejo narabonye karo kataka uwo bitwa Nyandwi wenda muzi Nyandwi na wene rimwe naho nari umunyamacakubiri Nyandwi ndabizi kari umunyamacakubiri vraiment n'umuntu yankana ngo nikitwe umututsi ndamuzi Nyandwi ntace ku ruhande ivyo ndabizi mugabo ugiye kuraba uburyo arimo atukana na Nyandwi umwaso w'igihugu we wamugesera we kandi Nyandwi imbere navuze ati jewe ngo bakuza mu Burundi bino bintu bahavuze ndavyirabira none kano kavagundu kamwatatse ngo naza mu Burundi ngo bazomukorerako ngo ni impunzi ngo nakasi k'igihugu izi mbwakazi n'inda zihaye izo revo zo kwanyira abarundi gutaha ibi ugiye kubikora mu Rwanda wabihanirwa inzego zijejwe umutekano zirahari mu Rwanda kashi ndabizi birazwi inzego zijejwe umutekano ngaho zirahari umunyarwanda yabuza umunyarwanda mugenzi we kuza mu Rwanda mu gihe atagirizwa amakosa amabi amafuti ngo yerekane ivyemezo yaho yavuze nabi uwo muntu mu Rwanda yacaje imbere y'ubutungane uwo muntu mu Rwanda yaja imbere y'ubutabera kubera ko umunyarwanda yabarimo yangisha abanyarwanda igihugu none waburi umunyarwanda uvuga ngo genda kunda igihugu hanyuma ukaburiko wangisha abanyarwanda igihugu no kuza mu gihugu ukarangiza ngo uragikunda mu Rwanda ntivyakoreka kubera buri munyarwanda naho uba uri kurabatuka bavuga bati ingo wigerere hano wirabire ejo numvise indi video karo kavagundi koko kandi ko gatuka umuntu kuri TikTok ngo muragapfa ngabatemera ivyo Burundi ngo mupfe ngo mwopfuma mupfa ninde yahayishingano indaya nkizi ninde yahayishingano imara ya nkizi ninde yahayishingano ubupfafa bw'ubupfayongo bw'ubugore bw'ubukobwa bwabuze n'abagabo nk'ubu bucafuza inzego bucafuza igihugu bucafuza ubuyobozi bucafuza abari mu mugambwe namwe muceceke nimba mutacafuye erega gukunda igihugu nibi turiko turavuga gukunda igihugu nibi byo kwanka amanyanga gukunda igihugu nibi byo kwanka gusuzugura igihugu gukunda igihugu nibi byo kwanka abantu bavuga nabi gukunda igihugu nibi turiko turavuga kwanka ko abarundi bakoresha amajambo bituma umurundi ari mu mahanga herayo nivyo bita gukunda igihugu mugabo mwege bamwe muri mege mwarabicuritse gukunda igihugu ni kwiruka ku murundi gukunda igihugu ni gutera ubwoba umurundi nabwo ari kano konyene hariho n'undi mugabo tuzi ngaho mu Kayanza ngo ayoboye imbonera kure yari yikoreye uruti ngo ni nkoho sizi ko bamwe bacitse n'abasazi amaze kwikorera ugo ruti niwe yaje avuga ngo utazotora inkona ngo barahunga Burundi ngo arabi yabarahungira mwebwe muri CNDD-FDD izo video muri nazo murazigira izo video zaranapostinzwe ayo mazina muranayazi nimugomba mu myandikire mu mbaza ngo ninde none muri CNDD-FDD plan ufise niyo kwirukana abarundi ngo bave mu Burundi bahunge kubera ko batabemeye mwanagize ngo murakunda Burundi uwaye bano bantu mutabafata uwaye bano bantu mutabirukako nimwe muri ko mutuma abantu bahura igihugu bamwe turabanyamahanga ba diaspora nitwe tuba dufise amadevize twonazana iyo tugombye kuzana n'imitahe yacu mu gihugu ntabwo muyikingira batangura gukoresha iterabwoba mu buryo nk'ubu ngo ruvuga turakwereka ngo twe turazwi ngo twe twaramenyerewe ntimumve yuko ari mega muri ko mushira igihugu mu kaga uwaje biro bintu mutabihagurukira mugende muri CNDD-FDD muhe discipline izindaya kazi muhe discipline bana bapfayongo mubahe discipline kugira ngo naho bizohura n'umuntu ari katuka igihugu bamwereke ko ivyo ari karavuga ngo atari ivyo mu buryo bwa positive gutindero nibisigura kuri umuntu muzima gutindero nibisigura yuko ukomeye gutindero nibisigura yuko kijya kintu ugifitiye urukundo nimba uri umuvyeyi warize uri umuntu wigishijwe uri umuntu uzi indangagaciro y'igihugu uri umuntu bita ku gihugu nuwoba abaye Miss Understand
uramusobanurira ukamwigisha, uko rimwe na rimwe hariho baba barahenzwe, hariho abandi baba bakiri abana mu mutwe, hari abandi baba babibwirwa gusa, ahubwo nimege muba muvuga muti reka kuvugira hanze, igerere hano uvyirebere, tuzogushigikira, tuzogukunda. Naho yo bavuze ibitagenda neza agahagera, mukamwereka ko bya bindi yatekereza ubwa mbere ko bitandukanye n'ivyo yibaza. Uko niko gukunda igihugu, ukaba umupatriote w'igihugu. Niyo mukabaza kureka indaya nk'izi zibuza abarundi gutazongera zabatera ubwoba, hamwe n'abandi bashonje bari mu nzego bamwe bakorana n'izi ndaya, mutabiyamye, aba nibo basi b'igihugu nomero ya mbere Uburundi bufise. God bless you.